Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Nimuhorane n'umukama. Mwiriwe neza mwese. Turabahaye mwiriwe na mwebwe mwese dusangiye iki gisabisho. Muriko muragikurikira ku nsamirizi zanyu. Dukengurukira umukama asubiye kudutera iteka ryo kuseruka mu nyonga ziwe. Ryamara iteka kandi twame tumusaba itwigere tuvyumva nk'akamenyero gateba kagata kanovera. Kristo niwe mukandizi w'isezerano shasha kugira ngo kubera urupfu rwiwe abatowe bashikire iragi ryamaho bemerewe. Kristo araza kutubwira yuko niwe Mana, niwe sezerano y'Imana koko, niwe muri we dushobora guhura n'Imana, Imana igahura n'umuntu. Kure yiwe Imana iba kure, ariko kandi umuntu akaba kure y'Imana. Biradushikira ugasanga twagiye kuyerera kure y'Imana mu gicumuro. Tubanze mu ntango zino nkuka y'imisa dusabe ikigwango umukama. We warungitswe gukiza abigaye, mukama tugirira ikigongwe. We waje gukebura abacumuzi, Kristo tugirira ikigongwe. We wicaye iburyo bwa Data ngo utubere mu ngoro, mukama tugirira ikigongwe. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose iduha ubuzima bw'amaho. Dusabe. Mukama tabara abaje kugutakambira, kandi urabe ryiza abashize amizero yabo yose mu kigongwe cawe, kugira ngo bamaze gukira ico ryose ry'ibicumuro bashobore kwamana imigenzo myeranda no gushikirira gibemerewe. Tubigusabishije Yesu Kristo umwana wakaba n'umukama wacu, Imana musange ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ivyo dusoma mu gitabo c'amamuko. Muri irya minsi Ibrahimi yakubise ibifukamiro hasi, umukama nawe amubwira ati, ivyo dusezeranye ni ibi: uzoba se w'ibihugu vyinshi. Kandi kuva ubu ntucitwa Ibrahimi, uzokwitwa Iburahimu, kuko nzokugira se w'ibihugu vyinshi. Kandi nzoguha kurondoka cane, uzotuma ibihugu bigukomokako, n'abami bazokwamukako. Kandi nzoshinga isezerano yanje ngusezeraniye, wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka mu mperekeranyo z'imyaka. Nzoshinga isezerano y'amaho, kugira ngo nkubere Imana, wewe n'uruvyaro ruzovuka hanyuma. Bisubiye kandi, wewe n'uruvyaro ruzovuka hanyuma nzobaha iki gihugu ca Kanaani wabayemwo nk'imvamahanga, ngo kibe gwanyu mu myaka yose, nanje nkaba Imana yanyu. Imana yongera kubwira Iburahimu iti, nawe rero uze uzigame insezerano yanje, wowe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma mu mperekeranyo z'imyaka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama ntaho yigera yibagira insezerano yiwe.
nimwitegereze umukama n'ubukomezi bwiwe, murondere inyonga ziwe mudatezuka, mwibuke ivyiza vy'agatangaza yakoze, ibitangaro vyiwe n'ingingo yashinze. Umukama ntaho yigera yibagira isezerano yiwe. Yemwe ruvyaro rwa Iburahimu umusavyi wiwe, yemwe bana ba Yakobo Imana yatoye ikamutonesha, umukama niwe Mana yacu, ingingo ziwe nizo zigenza isi yose. Umukama ntaho yigera yibagira isezerano yiwe. Ntaho yigera yibagira isezerano yiwe, iryo yavumereye ngo rizokwameho imyaka 1000, ya ndahiro yarahiye Izahaki. Umukama ntaho yigera yibagira isezerano yiwe. Umukama yavuze ati, jewe ndizuka n'ubuzima, uwunyemeye wese ntazokwigira apfa. Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Inahazwa mukama. Muri rya misi Yezu yabariye Abayahudi ati, nukuri ndababwiye ivy'ukuri, uzoramuka agumije amajambo yanje ntazokwigera apfa. Abayahudi bamugira bati, tugiye twajijuka noneho ugenzwa n'ishetani. Iburahimu yarapfuye, abahanuzi kandi barapfa, nawe uti uzoramuka agumije amajambo yanje ntazokwigera apfa. Ubaye none uruta sogokuru wacu Iburahimu yapfuye, n'abahanuzi kandi bapfuye, ubwo wigira ngo uri mwiki? Yezu abishura ati, no kwininahaza jewe nyene, ininahazwa ryanje ntaco ryomara. Data ni wanshimagiza, umwe mugira ngo niwe Mana yanyu, ariko namwe mutamuzi. Jeho ndamuzi, ngize ntisi ndamuzi no bambaye umubeshi nkamwe. Noneho rero ndamuzi kandi nkazigama ijambo ryiwe. Iburahimu sokuru wanyu yifuje kubona wa munsi nzoza ko yakubitiza ko agatima akanezerwa, awubonye arahimbarwa. Abayahudi bamubwira bati, nta n'imyaka 50 uramara ngo Iburahimu waramubonye? Yezu arabasubiza ati, ego cane n'ukuri ndababariye, Iburahimu ataravuka jewe namye ndiho. Batorera amabuye ngo bayamutere, Yezu nawe arihisha ava mu gisengero. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Muri ibisomwa dushikirizwa uyu munsi, turumvise Iburahimu agaruka. Mu gisomwa ca mbere tukumva ingene Imana yasubiye gushimangira isezerano yari yagiranye nawe, gahezi kamubwira iti, nzoyikuzigamira nawe uraheza uzigame iryo dusezeranye. Turumvise no mu njiri
Yezu muri izi mpari zavyutse hagati yiwe n'abayahudi n'abafarizayo amugarukako nabo nyene bakamugarukako. Agomba mu kuzirikana dushingire na cane cane kuri iki kiyago ca Yezu n'aba bayahudi bavanzemwo imice myinshi y'abafarizayo, y'abasadusayo, ya migwi yose y'abasenga muri Israeli ico gihe ca Yezu, kandi bose bakabona bati twebwe iwacu nitwe twiteguriye neza Mesiya. Bakaba abantu bishizemo ko vyose babizi kandi vyugaye neza. Bica birabananira kumenya Mesiya yashitse iwacu, yashitse iwabo. Ico kintu twame tukigabako. Nitwigere twibaza tuti harageze igihe turamenya Imana, turaminuza, gushikaho twibaza yuko umenga twarahejeje. Nico cagiye gutsinda baba bahinga b'ivy'Imana ico gihe, uko dusigaye tubivuga uyu munsi abo twita ngo n'aba professionnel n'aba consultant. Abantu bama bibaza ko bameze gutyo bazi byose bahejeje. Umenga nta surprise y'Imana yoba ikiriho. Umuntu aca atangura gusaza mu vyiyumviro, aca asanga ariko arasubira inyuma, kuko isi ntihagarara kuri wewe. Isi irabandanya gushika izihagararira imbere ya Yezu, Omega, Alpha na Omega. Niwabona utanguye kurambira mu Bukristu, ntuzugera ntibaza uti je nsigaye mfise ingabirano, mfise ama experience, ku buryo bw'uko uwozana ikindi gishasha kidahura n'ico ndimwo uko ndabishaka niwazo bariko arahuba. Oya, itonde, itonde, kuko isi irabandanya urugendo rwayo gushika vyose birangirire muri Yezu Kristu. Kwama rero niko tudaca dushoka kandi umenga tuciye duhurumbira ibishasha byose bije, ariko tukagaruka tukazirikana, tukaza turaherekezwa na mutima atigera saza, azaradufasha kumva ineza yose izananye ku Mana, izananye kuri Yezu Kristu, atigera saza, akatuzanira ikindi gishasha kitujabutsa, kiduteza iyindi ntambwe imbere. Muri iyi minsi tuze turaraba Yezu ingena merewe. Ukuzirikana aya majambo y'Imana ntitube kumwe duhora tubigira, gasanga turiko turasenga umuntu arondera akajambo gatonya aca atumbereza ku bintu ariko arashaka ko Imana imubwira mu ijambo. Nk'uyu munsi usanga abantu bose bariko barasenga tugira ikintu kuri corona, gaca usanga ibimuciye mu bwenge bwose acagira ati Imana yambwiye. Oya, banza wihweze Imana, ihweze Yezu. Muri Yezu hari umuco wose, ihweze ingene yifata mu bintu. Uca ushaka yuko umenga umwumva nk'ukuri kuranyumva ndiko ndasigura ikintu gice kikuvugiramwo. Zohava usanga wumvise imiyaga irengana, uca ugira uti reka nandikira abantu ntange ku marezo Yezu yambwiye ngo. Ako kagwara kariko karaza kandi mu bantu, kandi mu bihe bigoye nuko ubwa mbere akira ijambo, wihweze Yezu, twihweze Yezu cane cane muri ibi bihe arimwo, ibihe bigoye. Hari ikintu kintangaza ukungene uko bitera bimukomerana n'abo bantu, Yezu ntadonoka kucari, ntahungabana ngo atangure guta umutwe agati reka basi ngerageze kubisukamwo amabisi. Oya, agumana intumbero asanzwe afise yakuye ku Mana, kandi uko umenga atera ashikira ico gihe rero gihambaye cyo kwitanga no kugaragaza urukundo rwose Imana ifitiye inosi, ifitiye abantu, niko wumva umenga atera yiyumvamwo gose ko acuditse gose na se wiwe. Hagize agakoma ahamagara se ati jewe data ni wampagarikiye. Sinzi ko muri ibi bihe by'ukunyiganga kw'isi kubera ibiza n'ibindi twumva ubwa mbere yuko Imana iduhagarikiye. Nibishobora kuba
erega natwe twoshobora kugwara kandi tugapfamwa abatari bake, suko womenga suko tutazoba twarashize Imana imbere canke dusenga Imana mu buryo bukomeye. None umwana w'Imana we ntiyapfuye? Yezu agaca avuga rero ugupfa uko ariko. Mwumvise ingene ababwira ati ngo uzogumye ijambo ryanje ntazokwigera apfa. Aha ni uko Yezu akavuga ati muri barya abantu mwumvise bapfa nk'isazi harimwo abatapfuye kuko bapfanye ijambo ryanje muri bo. Buryo turiko turavuga ugupfa niko twese urupfu rw'umubiri ari igihe rudutera ubwoba, ariko igihe wagumije ubucuti na Kristu, igihe wagumije isezerano y'Imana mw'ibatisimu, igihe wagumije ijambo ry'umukama muri wewe n'iryo baryaragucorotse ukagaruka muri iryo jambo nyene ukagaruka kuri we, uzopfa uzohoraho. Nico gihugu Imana yabaye irabura mu kubwira Ibrahim ati iki gihugu ni wagumye isezerano yanje nzokiguha. Abenshi duca tubona kijya gihugu c'Isirayeli, murabona ingene bama ariko barakiniganira n'abandi, mugabo ha Imana yari itanguye kuburana cane cane ca gihugu tutaryaniramwo, ahubwo ca gihugu caho twumva yuko twese twinjijwe mu bucuti n'Imana na Yezu Kristu, ca gihugu c'uburuhukiro Yerusalemu yo mwijuru. Umuntu mbere agatangura kubaho muri ino si nk'uri kwagenda agana ico gihugu. Ntusanga umenga muri ubu buzima ubaho utumva ko hari igihugu uzotahamwo c'uburuhukiro, gaca usanga uri kuba muri ino si uhitanisha ibintu, usakuranwa, wiruka ku bandi, usiganwa n'ibi na biriya nabi, ukagira uti ngomba nsimbataraha, ariko uri kurahusha igihugu c'uburuhukiro kuko hageze cakugire gute. Shaka ufata ama precaution yose. Murabona ko corona iri kwirabitwereka na ba bakuru bama baherekezwa n'ibintu bihinda byinshi kugira ngo ije baravuga ati ni muyirasa. Igisha cakugire gute hageze uragenda, ariko urahiriwe niwagenda hari ijambo ry'Imana uzigamye muri wewe rikakujabukana. Muri iyi minsi bajya abantu bapfa na corona umenga bapfuye nabi, mugabo tuzotangara mu minsi iri imbere tugiye turumva bamwe bamwe bapfuye neza. Jo narumvise inkuru y'umusaserdoti yaragwaranye n'unda kiri muto gose, nawe akuze arabona ati uyu mwana aracafise ibihe birebire byo kubaho. Mbona yuko umuntu apfa na corona apfa nk'ukumenga anizwe no kubura impwemu. Hari ivyuma baca bashiramwo kugira ngo bibafashe kuronka ingene bahumeka. Cagira ati vyaheze barengewe, gira ati jewe hari hageze yuko nitahira, reka uyo mwana abeho, muha icuma canje apfuko. Abana bandi kumbura uzosanga baguye mu mazu batigeze, mugabo ntibapfuye kuko ijambo ry'Imana yarabajabukije. Twebwe tusigara turarara nabi tubari, hari igihe batura bakagira bati kumbura ati iyaba mwari muzi aho turi. Dusabe natwe uko kuzigama iryo jambo ridutuma nubwo twopfa twese rwa rupfu rw'umubiri rutujana ku mpanda, ntidupfe na cane cane rwa rupfu rwa kabiri ruva mu kugomba n'ubundi gutsimbatara kwigarurira isi, ariko ugasanga iri kwiraguca mu minwe. Nivyo Yesu atumvikanamwo rero n'aba bahinga b'ivy'Imana n'abayahudi. We ariko aravuga urupfu, avuga rwa rupfu rwa kabiri, rumwe rw'urupfu rw'ibihe bidahera, rw'imyaka idahera, kumwe kugwa mu minwe ugaheranwa na shetani. Bo babona rwa rupfu rudutwara ku mpanda canke ahandi hose dufuba bacu bapfuye. Kababwira ati erega uyu Ibrahimu mwitwaza mugashaka kunyica siko yavyifashemo, yaragamburutse ugushaka kw'Imana, yaragamburutse ijambo ry'Imana.
none nanje jambo w'Imana ndiko ndababwira ku izina ry'umukama mushaka kunyica mugaca mwiyitirira Iburahimu. Aha ni hamwe usanga hari igihe twiyitirira ibintu vy'Imana, tugomba gukora ibibi vyacu, tugomba kujabutsa ibibi vyacu. Bashaka kumwica ku izina rya Iburahimu, ugasanga uriko urakora ibintu bibi ugaca uvyambika utuntu tw'Imana kugira ngo ntibitoke ko ari bibi. Tuze turitondera igihe turiko turakoresha ibintu vy'Imana, usonera izina ry'Imana, usonera izina ry'Imana. Mbere yako wagakara kagira ati abantu mwese mushaka kuba bigisha mu vy'Imana, uyu munsi bose usanga bagomba ariko barigisha ku marezo. Mwitonde kuko Imana izobabaza ivyo mwigishije. Atari uko twokwigishanya mu Mana, mugabo igisha ikintu wazirikanye witonze, wumva yuko usangiye koko n'Imana kandi ko nawe ushaka kucinjiramwo kuri kurigisha abandi, atari uko umaze kukirangura, kuko ivyo mpora ndababwira ngaha uko byose mba ndabikora, ariko mba nemera ko ntegerezwa kubikora, mba nemera yuko dutegerezwa kujana muri iyo nzira. Bakagira rero bakabona uyu muntu aka gasore k'imyaka 33 kavuga ngo karabonye Iburahimu, nta myaka 50 uragira ngo urabonye Iburahimu. Mukumva yuko ikiyago Yezu ashaka kubajanamwo sico bariko. Ari igihe Yezu usanga umenga turanigana no mu bisabisho vyacu, agashaka kugushikana ahantu, mugabo nawe ugasanga hariho ibintu kimase ko nabi, ukamenga hagati yawe nawe mu gisabisho cawe mu kiyago nawe umenga ni kiproko. Tumusabe iyo ngabirano yo kumenya ingena tuyagisha, yo kumworohera akaba ari wadutwara mu kiyago, kandi ico kiyago ciwe kigaheza kikavyara urukundo rwiwe muri twebwe, ukumenya ukwiheberanira no kwitangiranira mu rukundo. Ikindi tusozera ko tuzirikana niki ciza tubona muri Yezu Kristu, ukungene uko we arambira muri nosi umenga agiye gusozera urupfu rubabaje, ariko nigwo rupfu rurimwo igikorwa c'umukama. Apfanye kwiyumvamo gose se wiwe. Tugire Kristu, tuze turasabiranira. Birababaza igihe ubona umuntu ko arambira mu vy'Imana, ko arambira, natwebwe biradushikira mu bupatiri, mu bwihevye, ukabona umenga ntakiyumvamo wa rukundo rw'Imana rwamuhagurutse ubwa mbere, ahubwo rwategerezwa gutsimbatara. Musabire gose, dusabiranire gose. Birashika ukabona umuntu yatanguranye agacanwa keza kenshi, ariko uko arambira mu bintu kamenga niko kagenda karazima, kabona umenga mu vy'isi umenga aratanguye koroherwa. Urabona iyo contradiction kuri Yezu, ni kumenga ivy'isi biriko biramusiga, ariko niko atsimbatara mu rukundo rw'Imana. Nawe ugaca usanga umenga narataye umwanya niruka mu vy'Imana, gasigama n'ivy'isi bikaza biraza, ariko ugasanga mu vy'Imana uri kusubira inyuma. Mu rukundo rw'Imana ntuciyumvamwo ko ataco guterwa muri nosi, wogunya ubucuti na Data, kumva ko Imana iri muri wewe nk'ingingo n'intaha ikomeye. Dusaba Mukama kugira ngo uko imyaka yacu yiterera, uko ibihe vyiterera, abariko twumva yuko dushimangira gose mu bucuti na Data, ku buryo nihagera naho vyoca muri corona ugira uti ingo Mukama narinda kwiteze, ese ingene nari nyotewe gutaha iwawe. Amen.